Turabaramukije tubashimira ko mwama mukurikirana bino biganiro. Uno munsi rero hano mfise agatabo k'umwanditsi yitwa Nasivani Perte kitwa Mariage Réussi. N'ubugeni bwabaye neza canke ubugeni bwatotse. Atubwira rero ibintu ubumenyero bubi abantu bakunda kumenyera bagashobora kwisamburira kingo zabo bitewe nuko imiryango myinshi ifise ibibazo muri kino gihe. Muri Yesaya igice ca 58 umurongo wa 12 hatubwira ko imiryango myinshi izoba yarasibye, ariko ijambo ry'Imana rishobora kuyisibura. Akamenyero ro ka mbere kabi kanditswe mu gitabo c'imigani igice ca 27 umurongo wa 15 na 16 no kwama widoga buri gihe, yaba umugore yaba umugabo yama yidoga akama buri gihe agaya asuzugura abona ibintu byose byagenze nabi. Imidogo isambura umuryango, ikica urukundo, ikica umubano mwiza. Ica kabiri banditse ngo ni shavu. Igitabo c'Abanyefeso 4:16 banditse yuko umuntu akwiye kwirinda umunsi nturenge agishavuye. Ishavu rero irashobora gutuma mugwana, irashobora gutuma wahukana, irashobora gutuma ukora amakosa ugafata ingingo atarizo. Ica gatatu no kunegurana, critique. Hari abantu usanga mu muryango wabo bajejwe kunegurana gusa, watetse nabi, washashe nabi, nturi umugabo, urasiyonye, wangura igitenge kibi, sibinashaka, nzokurega. Munca makuru gasanga urugo rwabo rwubakiye gusa ku bintu byo kunegurana. Ako kamenyero nako kabomora umuryango. Akandi kamenyero kabomora umuryango nibyo bitwa kerere, no kwama mu nduru no gushwana. Buri kantu kose muganire kagahinduka gushwana, ibyo byonona urugo. Ikindi nabantu bafise ngo akamenyero gatuma ukora ibintu bituma umuntu ashavura. Hari abantu bugiye bamba bafise imizo yo gutuntuza umuntu. Ubumenyero bubi rero mubwirinde. Byanditswe muri ka gatabo ka Nasivani Perte kitwa Mariage Réussi. Iyo ushaka yuko urugo rwawe ruba rwiza wirinda ibyo bumenyero. Imana rero buturinde mu zina rya Yesu.